Mwiriwe, nitwa Mahoro Martine, nkaba ndi ku nomero 22 mw'ihiganwa rya Miss Ngoma 2020. Umugambi wanje wahagaze hanini gufasha imiryango imwe imwe idashoboye kwiteza imbere, mugabo bakabura aho baca, ariko je nshaka kubacisha mu mwuga w'ubworozi. Ahanini ndashaka gufatira ku bworozi bw'inkoko n'amafi. Ibyo bigakunda kujana rimwe rimwe kandi bikunguka, nkabona ko abo bantu binjiye muri uwo mwuga ko bogira aho bishikanye mu gihe bo bikora babishize ku mutima. Murakoze. Ego murakoze ku mugambi wanyu. Nako ndaraba amahera mwagerageje usaba kwerekana ko umugambi uzotwara, mbona ayo umugambi uzotwara angana n'ayazoba yasabwe. Sinzi ko mwana amaze kuyasaba ko cyamwizeye kuyaronka, kubera simbona ingene ayo mahera azokora. Hanyuma ikigira kabiri ni ukuntu mbona ubushyuhe canke uburebure bw'imisozi canke abantu baba ahantu sinabonye ahariho, sinzi ko ari komine imwe canke ko ari intara yose. Mbega ibi biharuro muri uwo mugambi vyodufasha iki? Vyofasha iki? Sinabonye neza ico vyofasha ibiharuro. Ego murakoze. Ahanini uwo mugambi ivyo biharuro mubona vyanditse ngaho ni ibiharuro by'ubushuhe hagati mu gihugu. Hanini navuze yuko musomye cyane murasanga handitse yuko uwo mugambi shaka kuwukorera mu kibanza hano mu gisagara canke mu mitumba. Ivyo biharuro biradufasha kubona gute izo nkoko nayo mafi bizobaho neza mu gihe ubwo bushuhe butarengeye ubuzima bw'ivyo bitungwa. Murakoze. Sanisa